Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye ku kirimba kwa Ntare abaserukizi b'ibihugu bitandukanye aha mu Burundi. Yakiriye uje guserukira ubwami bwa Thailand, uje guserukira Republika y'Abayisilamu ya Pakistan, uje guserukira Suisse hamwe n'uje guserukira Republika ya Chad. Abo bose bakaba bari baje bazanya amakete abagena muri ayo mabanga nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Ahejeje kwakira abaserukizi b'ibihugu bitandukanye mu Burundi, aho twovuga nk'umuserukizi w'ubwami bwa Thailand nyakubahwa Morakot Janimatukom asanzwe afise icicaro i Nairobi, umuserukizi wa Republika y'Abayisilamu ya Pakistan nyakubahwa Naim Ullah Khan asanzwe afise icicaro i Kigali, umuserukizi w'Ubusuwise nyakubahwa Nicole Providoli asanzwe afise icicaro Dar es Salaam, be n'umuserukizi wa Republika y'igihugu ca Chad nyakubahwa Abdelkarim Ahmadai Bakit asanzwe afise icicaro i Brazzaville. Abo bose bari baje gushikiriza nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete abagena muri ayo mabanga. Karakaryo kuri abo baserukizi b'ivyo bihugu bitandukanye bwa mbere na mbere ko gushikiriza indamutso z'abakuru b'ibihugu vyabo be banamukeza kandi kukungene Uburundi buri ku ntambwe ishimishije y'iterambere ari igihugu gitekanye. Kabaye n'akaryo kandi ko kuganira kukungena imigenderanire yifashe, imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'ivyo bihugu vyabo no guserura icifuzo co kwitsimbataza gusumba. Ni muri iyo ntumbero hari ibisata vyashizwe imbere n'ibindi ibisata bigaragaramwo amahigwe aho ivyo bihugu bishobora guhanahana inguvu bigashigikirana kugira ngo bijane mw'iterambere igihugu kimwe kimwe cose cishinze. Ivyo bisata rero twogaruka cyane mu gisata c'uburimyi, igisata c'ubudandaji, igisata c'indero, igisata c'umutekano no kwivuna abansi, igisata c'abamukira rugendo, eka n'ibindi bisata bisanzwe birimwo amahirwe menshi aho ivyo bihugu byo hanahana ubumenyi n'ubuhinga. Iyo mibonano rero yatanze akaryo novuga ati kugurura umuryango w'intambuko nshasha kugira ngo ivyo bihugu bibandanye bishigikirana mu iterambere ku neza y'abenegihugu bavyo. Abo baje guserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi bakaba baciye batera umukono mu gitabo c'iteka.